nk'ubu unye ndakwaye nk'umupfinyo muri 2024 hakuru muri 2023 ntibisi ntumbarire wo muri 2023 uraryoshe ugasubira ukaryoha aha twese turamenyesha inkuru nziza kuko igitangaro cya mbere Yesu yakoze yahinduye amazi umuvinyu kandi umuvinyu terakanyamuneza cyane gose nakiruziyemo umuvinyu hari umuvinyu wa pasteke hari umuvinyu w'ivyamwa bivanze hari umuvinyu w'ivoka aha tuba dushamo n'iyindi hariya uretse ugakora gusa n'ugasenga turagasengera urakoze kaba kari mu meza abandi bafa gukora nawe uze kubasenga ngo kaba kari nk'umukama turagaheza turagasabira turasenga tugasabira biko tuko turakora nk'aba bihezagire tugasabira kandi n'abazokanywa bose ukaze kababere nka kamwe kikana mu bugarire cya gitangaro Yesu cya mbere yakora yahinduye amazi mu hari wambariye ngo burya ngo umuntu yanyoye umuvinyu ngo waganiwe novuga ngo mu bigo by'ababikira ngo burya ngo ntatame imiziki yisi ngo cyasanga ko atamba indirimbo z'Imana ngo nibyo birashoboka kubera haba harimo n'igisabisho kandi iri ku giciro kitavuna wina na viba izi zibiri iyi ni ku giciro kimwe iri cupa rinini ari kwa 40 iritonya ari kwa 200 aya nama privilege ya promotion yateza ko arigeza ku 50 muka twararetse kugira ngo ntagire umuntu areka kunywa umuvinyu urazimvye aho pastekina igwa 80 yinzira amazi nakanywa abagabo hanyuma rero ushize kubarira ati na wa wundi wo kugatumba kumurira kuza byumva ku mazi yego namawe ngo ni ibivinyo y'injabuka amenyereze ngaha anyi mu Burundi ashobora kunywa amafaranga make ati rero kuri Noel rero umuntu wese n'icupa ry'umuvinyu ego baze banezerwe mu mukama Irebe FM. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Abuja Flavor. This is Irebe Media, the one of the best for this industry Abuja Flavor. Chakini mukuru cy'abakibazanira bisha muvuga muri industry Abuja Flavor. Nk'utuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana. Thank you God for everything done for us in the name of Jesus Christ. Amaruzo yadukengurukira n'abakunzi bisamirizi Irebe FM. Mudasiba kudukurikirana miso kuri 91 n'ibice bine navuga mu Kiyacimbo hamwe n'ijana n'ibice bibiri mu ntara zose zigize igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Nawe so mudamusu dasiba kwa mudukurikirana miso kuri rubuga rwacu rwanyugwa Irebe Media. Nukurinda kuramutsa kandi nongera ndaku kwifuriza amahoro y'Imana yuko yokomana na kuri bigurwe na Beni Band Kamesike Professional nkuko mubibona ni muri cya gihugu nyene cy'amatano ubuki Burundi bwacu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi neza na neza mu ntara ya Bujumbura aho ubita ku Muzinda twajana cyane gukora ibikorwa bya bini nyene by'iterambere kuja gucigikira cyangwa kuja kwerekana na cyane bamwe basanzwe batari mu gihugu cyacu cyiza cy'u babone neza ko abarundi bari mu Burundi bakuye amaboko mu mpuzu batawe wa mugambi w'imbona kazoza 2040 Burundi bwifashe 2060 Burundi buteye imbere twaje rero ngaha anye muri mu ruganda rwa Mezo Pache Bene rw'ababikira basanzwe bagana na cyane imivinyu igiye tandukanye turaza kuyagana aho byinshi kubijanye niyo mivinyu abenshi na cyane mu gisagara cya Bujumbura bamaze iminsi iyo mivinyu bayinywa ariko batazi ahiganirwa muraza kubimenya rero byinshi muri kino kiganiro gumana na Irebe Media. Mahoro cyane Pache Bene Pache Bene yego hari muri Mezo Pache Bene uruganda ruhingura imivinyo ikozwe mu vyamwa eko gwitiriwe se François d'Assise gwitwa Industrie Franciscaine pour la production d'hiver arakantu uvuze sinzi ko ari igifaransa sinzi ko ari kirundi sinzi ko ari igiswahili Pache Bene gisigura iki Pache Bene ni ururimi rw'Italiyano bisigura amahoro ni neza amani na salama peace and good noko kabisa ego aha rero turi rero mu ruganda rwitwa
Maison Pacheben. Maison Pacheben isanzwe ikora ibintu byo kugana imivinyu. Ego. Hadushikiye ni hehe? Ahamushikiye urabona ngaho imbere mwinjire handitse ko ngo entrée de matière première. Aha ni muri réception des fruits. Aha. Ego. Réception des fruits bisigura ko Burundi atumva igifaransa. Aho ivyamwa bishikira. Ahoshe. Ivyamwa bishikira. Nige muhishije mwaje musanga turiko turagana. Wow. Turiko turagana umuvinyu wo muri pasteke. Pasteke irimo imivinyu ibiri iri alcoolisé. Pasteke na inzira amazi na pastevino ufisemwo amazi makenya na pastevina sans alcool. Sans alcool. Rero ubunye ndiko turagana. Tugana pastevina na pastevino. Ego. Kabisa rero ivyama bije bishikira ngaha. Kabisa. Nk'uko twako twategura no kugana iyitwa Winner no kubategura inanasi n'amatunda ari harya ibindi ntibiraza. Mwoza nko kuwa gatanu musanga hose huzuye ivyamwa turi ku kivi. Ash. Muri mu kazi kwere kabisa kwere. Hama rero icama kiva ngaha kija hehe? Ivuye ngaha. Ntuzi ko biremereye. Turatubizana tukabijana ngahanye muri sale do pretraitement. Aha rero icayibanza ikoga gahamwira vavo mukayoza neza tweje kuvyoza tugaca tukakatagura tugakura ko ibi by'inyuma hanyuma tukadukatira mwaya mabagaje mubona manini niyo dushiramo kugira ngo twitwara mwiri ya mashini ikanyaji imashini kanyaji afite biva ngaha mwavyogeje mugaca mukatagura neza hanyuma tugaca tubijana mwiri ya mashini adutware tubirabe hari mashini ikanyaji nuko iyi rero ni mashini kanyaji barasukamo nkuko mubona bariko barabigira ngaha hanyuma bagaca dutegera ji icana ngaha hanyuma amarezidi nayo agaca yurukira ngaha urumva hajyanye murakuramwo y'amazi yose ya pasteke turiko turarondera inzira amazi ayo n'amazi yayo ntari magizi turashiramo ntimuragira ibyo kutira iwacu oya bashaka ko turarondera kuri natirere yayo amazi natirere yayo atani ry'amazi ririmo ayo mazi rero yayo y'icamwa muca muyashirahe ayo ji yayo tumaze kuyironka ca tuyishira muri iyi nkono iyi nkono mubona ngaha anye itangi ijamwo amaritiro igihumbi iyi ni mililitre igihumbi umaze gukwita ico gihumbi rero cyuzuye ca dukoresha amapompe murabona ko ikigendera mu kirere yego amamashine ayiduza ikakigendera ino ije muri zone de fermentation murabona ngaha biranditse ko zone de fermentation igaciza igacishikira ngaha anye muri iyi nkono iteka ivajya muri mililitre igaciza ngaha muri inzenyi nini mililitre iteka mililitre yashushe tuko turacana hanyuma iravanga kandi igira systeme yo kuvanga no guteka hanyuma utetse ukontorera temperature yawe hajya kuri ijya kontere tubona hajya umufunda abaguma ngaha yiweza temperature n'ibiko biragenda ukuvuga temperature tukontorera ngaha reka dushaka kuyiteka gushaka kuruhe rugero ego tukaba dukeneye tumaze rero guheza kuyishusha ishaka kurimo amazi ashasha nk'akanye ca tuyikura ngaha tukayizana ngaha muri mélangeur essence n'ifunye yacu ikoze ku isuku n'isura ego nta bintu by'umwanda ngaha kabisa kweli iyi rero nayo ivanga 5 millilitres ibihumbi bitanu ego mva nko duteka dushira nga dukuje ya maritira ama 500 igaca ivanga yose ikavanga hama tugapima dutegerezwa gupima tweje gupima rero tuzituma kwishira mw'ibikono ibikono biri ngaha ni ibikono byo muri fermentation ngaha aha anye haba harimwo navyo bijamwo
amaritiro 5,000 harimo 5,000 litre harimo 5,000 litre 5,000 litre ikiri nyuma yawe kirimo 5,000 litre byose birimo umuvinyo dufasha iki utuko nabonye ko twose hose hari ko turiko hano dukontororera bije na fermentation ivanye nahigera tudukora ibintu byinshi cyane gose nkigera ngaha bisigura iruzuye iruzuye hanyuma turenganye ino ni muri zone de maturation maturation niho umuvinyu ukurira ni ushobora kumaraho n'imyaka yego kandi ukumara igihe ikuryoha hari uwambariye ngo umuvinyu ngo kutera umara iminsi ngo niko usanga uri kuraryoha kandi ngo nikuzimba ngo nivyo nyene nk'ubu unye ndagwaye nk'umuvinyu wo muri 2024 hakuru muri 2023 ntibisi ntumbarire wo muri 2023 uraryoshe ugasubira ukaryoha usanga nyene uri mwaka uburyohe nyene wa kanovera kubera iki none iyo bimaze iminsi ariho ucusanga biryoshe ni kimivinyo imeze niko imivinyo imeze ubonye umuvinyo ntiwe expire umuvinyo ngo uzohe expire ntubariwe hari wambariye ati ngo shanko ndacagitangaro Yesu yakora umunsi wa mbere kujya mu vinyo ngo bawunyoye nkuko umenga wari umaze iminsi wari uryoshe cyane umwe wikana reka aha twese turamenyesha inkuru nziza kuko igitangaro cya mbere Yesu yakoze yahinduye amazi umuvinyo kandi umuvinyo utera akanyamuneza cyane gose aha rero ni amatanki yo niko urabona kiruziyemo umuvinyo harimo umuvinyo wa pasteke harimo umuvinyo w'ivyamwa bivanze hajya harimo umuvinyo w'ivoka aha tuba dushyiramo n'iyindi hari ikibazo ncarifuza kubaza ati none mumenya gute ko ari pasteke canke ko ari voka mu bitandukanya gute twebwe turabizi ariko babiri endike nk'uko dufite naho twavyanditse kandi no ku matangi babiriko muramenya ati urabona ko ari unité 10 hariko n'amanimero T11 T10 T9 T8 amatangi acha ari nimero twacha tuvyandika rero muri registre twandika nk'imivinyo twadufise aba tugashira ko n'ikimenyetso ngaha nk'ubu urabona wavuyemo ngaho wari wagishemo 17 kwa 3 2024 uheruka kuvamo waraheze oya turacafite amacupa hiyo nuko aha rero ni maturation ibihetse hanyuma ngaha ni zone de remplissage et d'étiquetage no kuvuga ko dukeneye gushira inzoga y'imivinyo mu macupa cha twicana ngaha anye gacamu ngaha muri filtre gaciduga muri aka gakono nako nyene kajamwo millilitre nkaka kandi twabona ubwa hariya kajamwo millilitre hanyuma tugaca rero tugiye dukoresha amavaze communica ayo kumene twateye nimbe zoshiraho imashini niho gusa ishigabanya akazi nemba nk'abakora ibyo baca bataha nivyo ico nico byose urabiharuka reka menda bibangira kandi turabona utasi imashini kabisa kweri kandi turabona mugira neza cyane ko turabona ni n'ugwaruka n'abajene gusa ngaha nimbona kazoza urumva ni n'ugwaruka turi ku kivi cyane ego ati rero iva hajya iza ishikiramo ngaha hanyuma imaze kubuganizwa bivaniye ko turabuganiza ko tubuganiza twa pabevino ko tubuganiza yama winara maviba ushuzana ngaha anye uheje kubuganiza hiyi ushuzana ngaha izi machine ziri no semi automatique electric aho uheje kwita ku mifuniko ishaka ku mifuniko zino nikibazo je nifuza kubaza amasere none mu bitandukanya gute ko ari umuvinyo wa uwivoka canke ari wa pasteke ari ushikiriwe gushirwa mu macupa mu bitandukanya gute ko tubona yose biza bishikiranga twe tuba tubizi twe turavuga duti ubu dukeneye gushiramwo wina canke pastekina je pastevino niyo tubona ikenewe ko nko bari ko bashiramwo iyo ariko aravuga ni pabevino visefi ukozwe muki ukozwe muri beterave mu vyamwa n'ibinyantete nivyo bivanze muri yonye muri yo pabevino muri yo muvinyo nk'umuntu ariko barabuganiza bivanye n'umuvinyo tubona ukenewe rero ati okay muri production uyu munsi tubuganiza pabevino visefi pabevino kosefi pabevino vima cyangwa tubuganiza viba vea base d'avocat akomwivo cyangwa ubunye tubuganiza pastekina inzira amazi cyangwa tubuganiza pastevino deuxième qualité ya
ya vedo pasteke hanyuma rero mbazo twa tubizi donc twa gahunda bivanye n'ingene tubona imuvinyu kenewe gusa ubundi kuri ico gihe canke iyo dufise myinshi ngaha muri fermentation bari muri maturation ushaka kuja mu macupa kugiye mu macupa ucubandanya uryoha ugiye mu macupa no kubandanya uryoha afite umuvinyu ukutera intambwe nikuryoha urakoze nati none tuvuye aha tuja hehe tuheje ngaha tuhejeje kubuganiza tuja tuzana tugaca twetiketa kwita ko amaetikete amazina amazina y'imivinyu uko batiza izina uruba kuko rumva nk'uwa uyu unye wabatijwe uyo ni ashine Pablo Vino Visefi kana je ndazi gushira ko etikete uya wewe uri tutere ibintu byose urabizi none gashaho byogenda gute teza gukora byose kabisa ngo udakora ntakajye ngo ni jambo ry'Imana niko ari bivuga site twabivuze kandi kwashira ko etikete harimo esthétique kurani bipindarare ubona akavisefi ntupfa gushira kuko ubibona oya ona ukariko kagiyeho kwipode Pabevino Visefi kandi aya mazina rero nimwe mwayiti ego ve semi sec rero bisigura udakaze cyane kandi katoroshe gose kari hagati na hagati kabisa mujya nawe urabona ko ariko arashira kama ararumya cyane gose aha bahajya arashira ko nizo bagiza kuva mu gitondo izi kuva hari aho yego mwakoze nyinshi turi ku kivi cyane gose vraiment kweli yego mu isanzwe ntunzenye yacu dovise y'uruganda ni jambo se François yavuze ati mu gifaransa nabivugika neza yego ngo qui sait travailler qui travaille qui ne sait pas travailler qui la prenne bisigura uzi gukora nakore utabizi navyige twese hamwe dukunda ibikorwa cyane gose kandi twese hamwe birashoboka cyane gose mwiki ubona ko ari karabuganiza neza kandi bisha bigenda neza aho gashitse mu icupa sibintu stock ya produit fini irindira yuko bayishora yego rero ngaho yari nyinshi twazipanga ngaho mukenda kuzisha mu makarato kugira ngo zitekane zibandanye zisha zibandanye ziryoha nuko iki umenga harugaye harakanye yego kasera rimwe kugira ngo ntiyonone imivinyo kuko urako n'amacupa aja kwirabura kugira ngo les rayons solaires bizite zonone imivinyo burya ko yatoro tubona imivinyo isa ibe iri mu nzenya mu macupa ari fime nkuko aba ari impamvu yego bari impamvu si gukunda gusa amacupa menshi cyane aja muri amacupa yirabura canke ari ombre canke vert kugira ngo kameme amariyo solaire hahite ayinjiramo yego kandi bigenda neza gose abona stock kabisa imeze neza yuko oya nukuri ibintu biriyo amaviba via bastavoka amawina amapastekina hariya nuko ibintu ni wa bintu iyi ni made in Burundi byakorewe ahanye muhiraha ivyamwa vy'i Burundi byose vy'i Burundi nagiye kugura pasteke ngo masere utukore pasteke utikyo size za Tanzania ishaka iz'i Burundi wow wamwishuye neza cyane gende murime nzogura za Tanzania iz'i Burundi zaheze yego ni principe izi wacu zaheze kabisa kweli nuko bisa neza cyane kuye niyo stock ya mezo patch ben zivuye ngaha anye twashira mu makarato cyazisa ngaha anye hanyuma rero cyatuzipanga ngaha anye bari ko bazitekera bagenda badistribute bazikeneye yego bakatwara no muri publicity bagira publicity kuko twasanze beshi batayizi babaza ngo muvini bahe ariko muri foire muri source dinire iyo mivinyu yarihe umasere ngo mwaracumuye ko nimba utari bwadushikire ntihari bwagere nuko none rero nuko turasitoke ko turafise stock nini ya Ibujumbura hajya kuri Avenue de l'Université hampande ya uduye kuri Solis urahabona Solis ndahabona ukaduwa gatonya nkuja kuja ahantu hari igisengero c'abaporoti ahangana akayira hato muri foyer de charité ucura kuri côté bwiza mwanditse ko dépôt et ventre d'Eve produit par les sœurs franciscaines
dufite point de vente y'iyi mivinyu ya Maison Patch Bene kabisa. ahandi kandi iri unayikenera kwa ntiyoshikaje iwacu hajya ku mpene hari imivinyu myinshi barayirankuye. Ati rero umuntu ari we wese akeneye akavinyu, ukeneye akantu kameze neza, Maison Patch Bene nayo imutunganiriza. Ego irabishoboye kandi umuntu akeneye yuko agira umunezero, Maison Patch Bene arayimufasha. Ego je nibaza yuko kandi uretse ugakora gusa n'ugasenga turagasengera. Urakoze kaba kari mu meza. Abandi bafa gukora nawe uzi kubasenga ngo kaba kari nk'umukama. Turagaheza turagasabira. Turasenga tugasabira biko tuko turakora nk'aba bihezagire tugasabira kandi n'abazokanywa bose ukaze kababere nka kamwe kikana mu bugarire cya gitangaro Yesu cyambere yakora yahinduye amazi mu hari wambariye ngo burya ngo umuntu yanyoye umuvinyu ngo waganiwe no vuga ngo mu bigo by'ababikira ngo burya ngo ntatame imiziki yisi ngo cyasanga ko atabindirimbo z'Imana ngo nivyo birashoboka kubera haba harimo n'igisabisho harimo igisabisho Ana ko ariyo na Yesu acunjije. Ego umuntu aje ayibone bayimenye hagize ugakenera ko tugatari hagufi ego haraza akarankura. Nushaka agacupa kamwe turamuha. Mugani ivyo birafise igihe bizomara. Aha. Siye bizomara. Asiye zazihari gusa ari za publicity turaba. Mugani ushaka agacupa kamugenda handi. Ariko ubu turabaha bose. Bana mu masi yakireza kameze neza cyane. Kabisa. Ego. Twebwe dusati mukama uduhe tube numwe mwaba bavomyi kugira ngo uduceko mu kurangura icyo ushaka kurangura. Niko karanga mutima kwisunga ingene Yesu ikana ahinduye amazi umuvinyu kugira ngo abantu cyane cyane abageni baronke akanyamuneza. Dushitse ngaha rero tugikorwa dukora hari ikorwa cy'ubutumwa hari ikorwa cy'ibanga tukaba tubikorana umutima w'urukundo ntidupfa kugana nk'uko abandi bose bagana oya no gusenga turasenga tugasengera ibyo turiko turakora tugasengera n'abazowunywa n'abazowudandaza ngo bose umukama abagirire neza babe nk'umwe muri abo bavomye amazi hanyuma Yesu akayahindura umuvinyu. Nkuko rero musanzwe nkuko muheje kuvyibonera duheje kugira visite canke novuga gutembera mu ruganda rwose rwa Patch Bene batwereka uburyo basanzwe bahingura canke bagana imivinyu igiye itandukanye harimo za Viba harimo za Pastevino harimo za Wina n'indi mivinyu myinshi igiye itandukanye iryoshe amatwa dusumira ko bamaze kuyinywa ko batubarira ati ni mivinyu do qualité made in Burundi ni yambere ariko kugira ngo tuyage neza kugira ngo umuntu amenye ibi byiza ko bidakorerwa mu mahanga na cyane cyane kandi ko biri no muri yambona kazoza Burundi bwifashe Burundi biteye imbere kumbure reka dusubire nkuko bavuga ati ngo nyuri umwana isubira inyuma timbega mwoba muri bande kugira ngo mutangurire ihinguriro icyumvire mwagikuye. Murakoze cyane manje gushimira umukama ko atugirira neza aduhaye abashitsi nka mwebwe. Ego hanyuma rero uru ruganda nkuko narinda bivuga gwitwa Maison Patch Bene. Patch Bene amahoro ni neza amani na salama peace and good paix et joie. Iryo jambo ryamuka kwa Saint François d'Assise nako kwanditse ko ari industrie franciscaine pour la production du vin donc uruganda rwitiriwe Francisco Mwiranda w'Assise ruhingura imivinyu. Hanyuma nanje nitwa mama Annonciate Niyonzima Sœur Marie Annonciate Niyonzima kandi umuri umuryango ni wabikira bene Francisco watanguje runo ruganda hanyuma umuryango kantuma kugira ngo dangure ubutumwa hano. Ico cifu ico mugambi n'uwa kera zatanguye kera ko je ninciye mu babikira muri 2005 sanga babikora barahingura imivinyu ariko gahingura akavinyu ko kwinywera ku meza no kuzimana abashitsi biteka ntiyari mu mugambi w'uruganda ahubwo ababikira bakuru bacu iyo ndabaje natwe mwebwe byagenze gutati natwe twinjiye hari ababikira b'abamissionari b'Abataliyano kazi baje gutanguza umuryango no muri Afrika mu 2025 no washitse batangura kugakora kuri bavuye mu gihugu gisanzwe cikorera imivinyu banywa akavinyo komeza kadasiba komeza ari nk'amazi ni wacu rero cyaza baragahingura habaza barabihererekana
uko imyaka yagize irakurikirana gushikana twebwe twinjire gushikana twebwe tuyikore hanyuma rero mu 2022 ntabwo na 2021 niho twavugana nabi katone uyu muvinyu uryoshe kuno kuko abakanywa baravuga ko karyoshe gose ukazona umuntu agarutse ngo mpaka akavinyu mukora ntekerera kabiri gato kane reka basi tuyikore tuyishire à la disposition de tout le monde tuyishire opera internationale y'indi mivinyu kugira ngo uzo wakanira akavinyu wese akaronke haba mu Burundi no hanze gutyo natwe duterereye mu iterambere ry'igihugu cacu ko igihugu gitezwe imbere na bene co ego hanyuma rero cha turafata imivinyu twakora dusanzwe dufise tuza kwitwara muri BBN cya kigo kijeje kuzikure kwanaliza kwihweza ubuziranenge bw'ibinyobwa n'ibihingurwa byose barabe ko atakintu kirimo cyo kugirira nabi uyifashe ariko twari tuzi neza ko atakirimo ko kiba kirimo ariko acahereye iwacu ariko twatangura ko twihereza kandi wo turakihereza ntiturimwe abandi bakora ivyo batanywa twe turakahingura tukakanywa na twebwe ko turakizeye ego hanyuma rero bapimye babona ni sawa cha tubona kubaka rero uru ruganda mwabonye mwatembereye mukabona ingene rumeze nuko rero ejo bundi ku mwaka uheze 2024 nonye nico bari mu mukuru w'igihugu cyacu cyiza cyo Burundi yaza kutwugurira icese uru ruganda umunsi mukuru nyene wa Francisco Mwiranda wiyasize umuvunyi w'umuryango wacu ego ure turi ku kivi Imana ni nahatse amen 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 ego uko twabibonye yuko kabisa muri ku kivi kandi ku muvuduko udasanzwe nukuvuga ko mwujuje indangagaciro zo kwemera hamwe no guteza imbere igihugu biciye mu bikorwa by'iterambere bitegurwa gute mu bisanzwe ukwemera kwacu kurangwa n'ibikorwa kandi eklezia ikiraje ishinga nuko umuntu atera imbere cyo bitaro développement intégral de la personne humaine gushikaho papa yanditse ansi icyo encyclique n'igitabo ndabivuga uko yise Populorum Progressione Papa Paul wa gatandatu Mweranda icyo kivuga le développement des peuples navuze ati le développement est le nouveau nom de la paix iterambere ni izina rishasha ry'amahoro iyo abantu bateye imbere bararonka amahoro amabara yubatswe neza tugenda neza akabara amahoro abantu bose bafungura haba amahoro n'abandi bavuga ati mu nda harara inzigo harara inzara gaca kazinduka inziga abo n'abarundi kuko iyo abantu bateye imbere bagira amahoro natwe rero teka duterere mu iterambere ry'igihugu cacu dukoresheje ingabirano Imana yaduhaye ego hanyuma tukisunga Francisco wiyasize yakumabwira abafurere ati mwabafurere amwe uzi gukora nakora utabizi navyige qui sait travailler qui travaille qui ne sait pas travailler qui l'apprenne donc amour du travail ukunda ibikorwa rero ngaje dushaka nuko cyane cyane ugwaruka dukunda ibikorwa utazi gukora akavyiga uzi gukora agakora hanyuma dushobore gutera imbere twese baronka ico biha baronka ingene bashobora kwiga amashuri bayige bigo ofite uruganda ruterere mu bikorwa by'iterambere by'igihugu kuko nk'ubu abarimyi barimye ivyamwa bafise isoko sûr hanyuma niramu tutashimye ko tuvyirimira byose twese tugira gusa imirima y'akarorero ubundi abene gihugu barimye tubashorere kugira ngo nabo batere imbere nuko rero kunywanisha ubutumwa ndavyita ubutumwa byose bw'ukwemera n'ibikorwa by'iterambere birashoboka kuko Imana ishaka umuntu atera imbere wese kandi ijambo bati udakora ntakari tujane na wa wundi ati dukore dusenga yego ivyo bintu birajana ugenda mu gisabisho ngo ugumeyo oya usenge wereke umukama ivyo uje gukora hanyuma uca ugenda ukora kugira ngo Imana inahazwe mwabibonye rero kuri iki gikorwa ko twebwe dushira imbere igitangaro ca mbere Yesu yakoze mu bugeni bw'ikana mu bugarire yahinduye amazi umuvinyu
cyane gose nuko tuko turakora iyi mivinyu tuyikora nk'igikorwa cyo kumenyesha inkuru nziza tuyikora nk'uko abandi bose bayikora abandi ashaka kuba bo pirata bashaka kuba bokoresha n'ibindi byo kunyarusa kugira ngo kumbura ibintu binyaruke n'ingoga baronka amafaranga nyaruka yego mugani twebwe biritonda ko tufata tutiko turakora ni igikorwa cyo kumenyesha inkuru nziza turakeneye ko Yesu aninahazwa muri uru ruganda muri iyi mivinyu abanyoye kano kavinyu baninahaza Imana abahakora baninahaza Imana ndetse tuzoshikire by'ukuri iterambere rikomeye kuko y'abantu badateye imbere n'ukuri haba hari akabuze umva nta n'amahoro bagira kandi Yesu yavuze ngo nimugira amahoro cyane gose ego murakoze cyane ikibazo kumuri cyane nifuza kubaza ati none iri hinguriro rifise uruhara uruhe mu guteza imbere abakenyezi n'ugwaruka rwahanye ihinguriro riherereye nkuko mwabonye ko ubwa mbere abo dufise dusangiye ubutumwa cyane arugwaruka kubera iki ugwaruka rufise ibibazo vyinshi ntibona iyo bava niyo baja rero bakaguma donc bari muri inquiétude ntibabona kazoza rero mwana shaka ni priorité turifuza yuko uko tuzotera dutera imbere ibikorwa bikaba byinshi bwa mbere bihabwa ugwaruka kugira ngo nawe ashobore gushikira abakizabo ego wumve nabo ko babaye réaliser mu buzima bwabo mu mihamagaro yabo hanyuma abakenyezi birumvikana ko natwe turabakenyezi abakenyezi rero turifuza ko abakenyezi nabo babona ko bishoboka kandi bakarahura ubwenge mu dukoresha n'ivyo harimo abakenyezi cyane gose ko turashaka umukenyezi nawe atera imbere umukenyezi aho umukenyezi ko banashaka watanguje umuryango wacu yari umukenyezi yitwa Mère Rosa Bianchi bamwita ngo c'est une femme qui a compris la femme umukenyezi yategereye umukenyezi ati umukenyezi yeza gushika ku rugero rwo gukura agafasha ubuzima akabuteza imbere agafasha ubundi mukenyezi kuba umukenyezi akwiye rero nuko nico twifuza rero kandi turi ku kivi kugira ngo iki gikorwa cyo guhingura imivinyu giterere mu iterambere ry'igihugu na cyane cyane duhereye kuri abo nari mpeje kuvuga hanyuma natwe turonke n'uburyo bwo gukora ubutumwa ko ari ubutumwa dukora bujanye na karisime y'iwacu akarangamutima ka Francisco Buyasize yakunda boro n'abaciye bugufi ntihagire umworazi imbere yacu ngo agena cyo tumufashije twavuga ico tumumariye unuko ko twabuze uburyo bwo dufasha ubuzima mu kubukiza no kubuteza imbere ego mufise imigambi iyihe kuntu uvuga ku bijanye no kwagura runo ruganda mu myaka iri uru ruganda murabona ingene rumeze mu Burundi mukamanani nahazwe amen bashima ku byo amaze gukora ibikorwa biracariyo ubwa mbere n'ikibazo c'amatara ntikirakemuka neza ye naco catubereye intambamye nininya gose kubera amatara yabaye make par rapport ya electricité uruganda rukeneye cyane cyane hakijya gikono mwabonye giteka badutwara umuriro mwinshi twarahinduye amakontere tubaza ko vyo bari byo bituma twariyumvire ko installa systeme solaire twiyumvira ko kumbure yofasha ariko tubandanya turondera ni ukuvuga ko rero nivyamara kugenda neza nk'ic'amatara gacemuka ko tugane neza tugana mw'ijoro ko mw'ijoro umuyaga ko nyango wabaye concentré ndavyituko atabandi bariko barakora ugasanga umwe iry'amashi ashaka kwatsa ama resistance abiri ariko ntwasa resistance imwe ishushe tukatsi yindi kubera ko umuyaga nkuba ari mu Kenya rero mu ntumbero yacu muri kazoza umukama bishatse ko turaba umukama ego amen turifuza ko uru ruganda rwoba uruganda nyaruganda kabisa runini rutuda utwo twabonye ego hamwe Imana ninahazwe amen abahakora bakaronka ego novuga income iboneka ego bagatera imbere no bagateza imbere abandi imiryango yabo n'abandi gutera imbere uri umwe nta kamaro ya ikindi twifuza muri kazoza nuko mwabonye nko ngaha imbere mwabonye mu mamashini hari ibyo tugikeneye kumbure kugira ngo tugire biri automatique
nubwo bica bigabanya abakozi ariko nta abakozi baca biyongera mu gushira amakarato no mu bindi kugira ngo ibikorwa bize birabanguka kugira ngo hagize ntazogera igihe ngo tugire carence y'imivinyu uhagira uyikenera wayibure. Ikindi twifuza nuko imivinyu yoshika hanze y'igihugu. Nivyo yatanguye kugenda nk'ubu hari vraiment nk'abataliyano baje kakavinyu kivoka ivoka vraiment kaviba vraiment hari bagakunda gusa akavinyu kivoka vraiment ngo nikeza cyane ngo karadoshe wageze gute umva nagafise umurumyo usa n'ugwatsi viba ve abasi d'avoka. Twifuza rero ko ndekivyo nako ndavuga nifuza ko twozogera igihe natwe exporta imivinyu igasohoka hanze ku murindi hanyuma amahera y'igiciro akinjira mu gihugu cyacu. Kuko turonse ibintu dusohora hanze y'igihugu ngo vyiza amafaranga y'igiciro ntivyo kunda igihugu cyacu gitera imbere. Natwe turi muri cyo kandi bakeneye ko gitera imbere kandi turagikunda pe cyane gose Burundi. Ego bugira ko mutubara ati mbega niki kimusaba leta kugira ngo rero bishishikare bikunda neza canke byaguka canke bitera imbere gose kuruta leta. Ico tuyisaba n'umuvyeyi kandi turazi kwidukunda kandi kunda n'uru ruganda kuko niyo yaguguruye biri mu bikorwa bihiteka Uburundi. Yabishobotse yo duhaye nka transfer ego kugira ngo turabe ko hoba stabilité y'amatara. Ikindi twoyisaba n'ukudufasha gukundisha abarundi ivyacu bagakunda made in Burundi. Umuvinyu w'ivoka ni original. Uyu muvinyu wa pastekina nta nima ry'amazi ririmo ni original. Uyu muvinyu wina ukoze mu vyamwa bivangavanganye nuko uyu muvinyu witeka uraryoshe. Ndavuga imivinyu minini yo nka ite VIP. Mugana Barundi turafise akadefo ko kudakunda ivyacu. Oro imivinyu original première qualité y'Iburaya twe ntayo twoca. Ni wa muvinyu ugurwa nka 500 euro shira mu marundi. Wa muvinyu ugurwa 1000 euro cyangwa $100 shira mu marundi. None nimba iyo donc muvinyu ya première qualité umva ikigurwa iwabo ko ari capable yo kuyigura. Nazo idushikirwa n'imiburiburi nka 5e qualité. Kugira udushikiri no uri ku 70 80 canke ari musi yayo muravyumva. Baje bakeneye ko leta idufasha igafasha Barundi uhimiriza gukunda Uburundi n'ivyago ivyo duhingura. Yego sinde kwa abantu kwera ngo imivinyu gusa muri rusangi ubonye abarundi ntitwemera ivyacu. No ujabutse kanyara bamvuye hanze ajabutse gusaza bamvuye hanze no kuva hanze ni ikintu cyakatabonetse agize ariko nivyo yuko tuva yuko ibikorwa mu Burundi bishaka meme première gusumba ivyo hanze kuko twebwe ino turafise les fruits original. Iburaya nta bintu byinshi cyane bikiri naturel bafise. Ushaka ivoka kumba nirimo batera uyu munsi ejo rikabageze kubera ko usanga nyene hari none rero leta idufashe naho nyene guhimiriza kugira ngo ntihagire amafaranga y'agaciro aguma asohoka hanze mu bidakenewe kandi deva mu bidakenewe mu bintu mu Burundi bisanzwe bihari kugira ngo dufashanye gutera imbere. Hanyuma ikindi twosaba leta no kudushigikira ndabivuga uko ko muri bakino iko tuko turakora ni gikorwa dushaka guhiteka Uburundi kigahiteka igihugu cyacu cyatwibarutse ikaturera ikadukoza ikatugezaho tukitugejeje burya Imana nayo igira himaniye caratwigishije amashure n'ibindi iyo kitagezaho kumene twara rose ubumenyi nk'ubu cyangwa n'ubuja kwebera Imana ko no kwebera Imana bisaba amashuri. Rero turayishima ko twizeye ko mu byo bashobora byose icyo dufasha tutokenguruka kuko turacyakeneye ahantu tworonka itongo hagufi ho kurimiramwo imirima y'akarorero kugira ngo abene gihugu nabo baze bari bafise reference. Kuko dushaka gusa kubereka imirima y'akarorero bari muku ukunuko nimba ari pasteke ziri muku hanyuma bakaza bakaraba tukabagirira suivi niyo projet zo kurikira zogira hanyuma rero bakati nabo cyo bagenda bakarima wabo ari ma cooperative
ari mu mibano n'Ukristo ari umuntu ku giti cyabo bivanye n'uburyo bafise hanyuma donko bakarima tubagurira bakarima tubagurira ko je navuze nti nzogura hanze ikintu mu Burundi atakiriho nabwiye kanabwiye abanyapasteke tuyogura pasteke akize masare ngo tugure turase pasteke ni nziza ziraryoshe ni Tanzania ni jenga na indundi ko masare ko na indundi none si pasteke weko bakita Tanzania nizo ziryoshe ntoya indundi azineza ko ziryoshe kandi kubyo nkeneye ni sawa birahuye neza aca bararyoherwa rero ego kumbure numva kumbure umuntu yobabaza byinshi ariko tuzurabundi mwanya buramvuye neza kugira ngo mutuyagire byinshi ariko kugira ngo mudutabuza neza ati mbega umuntu yo bayifuza kwigurira kawina kwigurira ka Pastevino akaviba aka pabevino urakoze ti mbega yo gasanga he runo ruganda ruherereye he yo bakura gute uruganda nafite kuri ngaha ku Muzinda ni commune Mpanda vuga Mpanda yagutse sitero tukibivuga mu ntara ya Bujumbura mu gihe gihe twatwagwa muri Rugazi commune Rugazi mu ntara ya Bubanza ariko twagwa mu ntara ya Bujumbura niho uruganda ruri ruganda uje ngaha ku ruganda imivinyo yose wipfuza woyironka kandi cyo nongeye kubona ko twakoze utuvinyo duto dukozwe mu vyamwa na beterave n'ibinyantete kubera abene igihugu batubwira ngo masere ngo mwakoreye abatunzi gusa ngo nari natwe ngo nta naka ibihumbi 10 nawe rero umwene Francis kukumva hari umworo dashikiriwe ucubabara ko Francis akunda gusa abantu bato aboro baciye bugufi no twaciye dukora akagapa bevino gatoye bene vino kugira ngo n'uwo mworo de kuvuga umworo uwo muto afise uburyo bwa mikromate ego ntazapfe nukuri nta murundi muri 2026 yo akwe kuzoma ataranya umufi nukuri oya kumbure mwa wese abishire mu mwitwara ariko yuko 2026 itegeza guhera amaze guhonja ku muvinyu ntazavuge ngo nukuri ngo je sinzi umuvinyu ngene umeze hariho na pabevino nukuri y'amafaranga make bitandatu bivanye niyo ko muri bigeze maze kuja mu déplacement menshi ati rero ushize kubare ati na wa wundi wo kugatumba kumuri yakuza byumva ku matwi ego na mawe ngo ni bivinyo y'injabuka amenyereze ko ngaha anyi mu Burundi ashobora kunywa amafaranga make ati rero kuri Noel rero umuntu wese n'icupa ry'umuvinyo ego baze banezerwe mu mukama ego ati rero umuntu yogasanga he yogaronka gute nariko navuga ngaha ku Muzinda aho uruganda ruri muri Mezo Pache Ben abi Bujumbura naho hari isagara muri ville bishe bigenda Bujumbura turafise point de vente hajya kuri avenue de l'université et en face ya école Saint-Paul ko mu cyaje akabaraka ja muri foyer de charité kuri kote bwiza haruguru ya Solis nko dufise point de vente kashano kurankura uhashitse ego hanyuma ahandi ziri kudashe gushika hajya kuri kumpene ndaze ko ari ahantu benshi bazi cyane bose ziriho ubu bwoko bwose ama pastekina pastevino wina viba n'amapabevino yose arahari aho hajya ku kiraro ca Bankobu kuri Boulevard de l'Iprona ahantu hari ekonoma harayirankuye iyo mivinyo yose irahari kandi iri ku giciro kitavuna wina na viba izi zibiri iyi ni ku giciro kimwe iri cupa rinini ya 40 liritonya rigwa 200 aya nama privilege ya promotion yateza ko arigeza ku 50 muka twararetse kugira ngo ntagira umuntu areka kunywa umuvinyo urazimvye aho pastekina igwa 80 yinzira amazi nakanywa abagabo hanyuma ni pastevino igwa 70 aho ni wacu kandi ari priyo kurankura hadusha kwisanga ku 100 cyana 200 n'icana 50 bivanye naho ugiye kunywera hariho nimba ari muri VIP nimba ari he cyane gose aho hose ziri hanyuma n'ahandi kuma alimentation hose ntaho nshaka kwibuka ngo mwagarageje yuko umurundi uwari we wese wa mikoro menshi wa mikoro make bose bashikirwa kuri Noel ati rero twese tuzonywa kavinyo
ego cyane kumbure twaze byinshi reka kumbure tubareke kumbure mubandanye n'ibindi bikorwa musanzwe mukora buri munsi reka kumbure tuzofata undi mwanya tuza mutubarira iyo projet yindi shasha tubareka mwibandanyiriza n'ibindi bikorwa bya buri munsi nukuri tubakingurikiriye cyane ku kanya mwaduhaye Maison Pace Ben mubaho cyane mani ni nahazo cyane gose kandi noremesha abantu basanzwe biheza ibinyobwa vya Maison Pace Ben muhumure kuko ibintu twabonye twabonye kabisa ari ibintu birangwa n'isuku ryinshi cyane nico kintu je novuga ati kabisa nabonye nobahera ko amanota menshi cyane ego ndabakingurikire rero cyane gose kumbure nitwifuza kandi kwakoresha ikindi kiganiro undi munsi muri iyo projet y'idishasha mwatubariye twizere ko muzodutera iteka mukaduha umwanya ego natwe bakengurukiye ko mwatiteka uruganda rw'umukama ntitugwitugwacu nubwo mukama ko turaba umukama donc twebwe n'ibyacu byose n'iby'umukama mwakoze ye gutera iteka urugo rw'umukama mwakoze kuri ibi kiganiro tuganiriye ko hanyuma twari dusabiranira nico gikuru ko igisabisho kidushikira tuzoshaka gushika kandi turifuza yuko ivyo twifuza mukama yobihezagira akaranguka ego tuse dutera imbere ego hanyuma duteye imbere Imana iri nahazo amen hanyuma muzogaruke musanga bisumba ivyo mwabonye cyane gose amen ko muri musanga niyo transfer yarabonetse amen ko turazi ko Burundi bwacu budakenye ego amen ego ko turi n'amavalere menshi cyane gutuma twishima twashimira Imana cyane gose ego twishima mu mukama nuko rero ivyo twifuza hanyuma kavinyu rero namwe muri ntizibasige muri abambere babibonye muze mwisonzeshe muri kumwe n'umukwe cyane gose umujambo w'Imana yigize umuntu nuko none rero muhezagirwe cyane muzogaruke nuko ndanda bipfuriza Pace Ben ego yatwese ego ariko ntudukwakwanye ni ikibazo kumbura uwari we wese yoca ati none babandi batazi hahandi muri ville yagenda aradondagura hose hahandi atazi hahandi kumbure uruganda rusanzwe ruri bega uba afise akanemero ka telefone yo bakura gute nokori ya turi muri monde de communication ndafite ka telefone na jewe ego ngo bakura gute ku nimero izihe nimero 69 ubusa 4 indwi ubusa 3 murakoze canke 79 amajana 870 amajana 76 murakoze izo zose kuri WhatsApp zirakora kandi kuri WhatsApp ndatoreka gusumba ahandi ego uri muri babandi bishuranya banyarukije kuri WhatsApp ndagerageza iyo ariko akanya karangora ego ariho kandi ahidi nimero notanga ego yo mu abakira turi kumwe ngaha kugira ngo mbambuze ntibatubure twese ego 69 amajana 650 amajana 831 murakoze iyo nindi nimero ndi muri kira turi kumwe ngaha munashaka kunondera kambura ntaca tubura twese ariko kuri WhatsApp urusiga message ndayishura uwayifuza quantité nini quantité ntoyi kuri izo nimero zose murabimufasha ego turabimufasha murakoze cyane Imana ibahezagire nuko kandi rero nongeye kubabwira ko turi muri publicité kandi turi muri publicité muri uko kwezi promotion zirahaba ego ugiye kurankura nk'utu dupabe vino turi kuri publicité izoherana ni December bizoherana na Noel na Bonane kwa nkubu akanye tukarankuza ku ikarato ukagura kuri 2450 donc ikarato y'ibihumbi 108 bane kuri promotion kabisa kweli izinye ikarato yigura ibihumbi 396 ni promotion yiguze ku 33 iri 33 uburose kabisa kweli rero ntibibacike ni amafaranga bayazanye hakiri kare ego hanyuma bisigaye Imana ibandanye nina hatwe amen muhezagirwe namwe Maison Pace Ben irabashimiye mwakoze kuitera iteka gatera iteka urugo rw'umukama yadushinze ngo tumukorere none rero bitabipfurije kubaho mukanyamuneza nkuko mwagende inzu y'amahoro n'ineza mutahane amahoro n'akanyamuneza tugire Kristo amen aganze Irebe FM